Hallelujah, praise the Lord, Imana ishimwe cyane. Ndabaye ikaze mwese muri ku kwezi kwacu kwindwi, kwezi gudasanzwe. Ukwezi Imana ikuvuga ko ibintu bikomeye cyane. Numva afise umunezero mwinshi cyane kuguha ikaze muri ku kwezi kwacu kwindwi. Turashima Imana aho tugeze, twatanguye umwaka. Imana iriki tubwira ibintu bikomeye cyane kuri uno mwaka. Iratubwira ngo umwaka wa kamo kitsinzi. Hari ibintu byinshi cyane bizoba bibatume mushoutinga, bibatume muvuza akamo, mugabo ako kamo azoba ari akamo k'intsinzi. Rero turashima Imana ko amezi 6 twagiye tubona ubutsinzi bw'Imana, kunesha, twagiye tubona ibintu bidasanzwe bikoreka. Voilà, tugeze muri iki gice cyanyuma cy'umwaka. Turiko turinjira neza muri uku kwezi kwindwi. Rero ukwezi nako Imana ikivuga ko ibintu bikomeye cyane, nivyo naje kugusangiza. Naje kugira ngo ndaguhe orientation y'Imana, ndakubwira ivy'Imana kiravuga muri kuno kwezi kwindwi kugira ngo tujaneyo. Hari ikintu gikomeye Imana ivuze ijambo ku kintu mu isanzwe bigihaye foroma, ibigihaye umurongo, ibigihaye destine. Rero nagomba dufata kanya dusangiye muri umwanya mutonyi icyo no kwita ijambo Imana kiravuga kuri uku kwezi kwacu kwindwi. Ndashaka tujane hariya mu gitabo cy'itanguriro igice cya 22 umurongo waho wa 13. Reka dusome, avuga amajambo akomeye cyane. Hava ngo maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza, inyuma yiwe ahabona impfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka c'inzitane. Aburahamu aragenda afata ino ntama ayitangwa kw'ikimazi cyo konswa mu gishingo c'umwana wiwe. 14 Aburahamu yita, aha rero no ushaka, Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Nshuti yanjye nagomba kubwire ngo ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Bavuze ngo ku musozi w'Imana niho bironkeka, nagomba kubwire ko hariho ibanga rijanye n'umusozi w'Imana. Hari ibanga rijanye n'umusozi w'Imana. Igihe cyose umuntu aduze ku musozi w'Imana hama agafata kanya ko gusenga, Bibiliya itubwiye ngo ku musozi w'Imana niho bironkeka. Ikintu cyantangaje cyane nakakajambo bavuga ngo na bugingo n'ubu, praise the Lord, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu. Mu yandi majambo mu gihe cya Aburahamu ku musozi w'Imana niho byaronkeka, mugabo no mu gihe cyacu no muzi biracyavugwa. Hari amajambo adatagaciro, hari amajambo adatakaza uburyohe, hari amajambo adahera, hari amajambo yamafise igihe cyose isiguro yayindi nyene. Reba tubwiye ngo ku musozi w'Imana niho bironkeka. Mu yandi majambo no muri 2024 umusozi w'Imana kiracyari kibanza bironkekegwamo, kiracyari kibanza aho ibintu bikorekegwa, kiracyari kibanza aho ibintu vyugurukira, kiracyari kibanza aho ibintu vyazitanye bizitanuka, aho imiryango yugaye yugurukira ku musozi w'Imana. Rero hari akandi kajambo kubise ku mutima wanje gose nagomba nakwenye tugasheka amaso. Aha nyene avango nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Ibiki? Ndashima Imana ko batavuze ngo ku musozi w'Imana niho haronkeka amazu. Umuntu akeneye ikindi kintu niyoje ku musozi w'Imana. Imana ishime ko batavuze ngo ku musozi w'Imana haboneka haba abagore canke abagabo. Umuntu adakeneye umugabo canke umugore ntiyo kwiyaraza ku musozi w'Imana. Imana ishime ko batavuze ngo ku musozi w'Imana haronkeka ingabire za mpwemu yera. Twociye tuza ku musozi w'Imana gusa tuje kurondera ingabire za mpwemu yera. Mugabe yivuze ngo ku musozi w'Imana niho bironkeka. Ibiki? Ivyo umuntu wese akeneye. Mani majambo ikintu cyose muri domaine yose ugikeneyemo biriki tubwira adresse yaho gisanga ngo ni ku musozi w'Imana. Alors nimba twemeranya n'ijambo ry'Uhoraho, nagomba kubwira ngo cuti yanje inyishu ico kibazo cyawe iri ku musozi w'Imana. Urufunguzo rwo muryango hagaze imbere ruri ku musozi w'Imana. Solution, inyishu iri ku musozi w'Imana. Aburahamu ku musozi w'Imana yahaduze azi ko agiye gutanga ikimazi cy'umuhungu wiwe Isaka. Mbwa agezeyo asanga Imana yateguye impfizi y'intama iza gutangwa mu gishingo cy'umuhungu wiwe. Aburahamu amaze gutora iyo ntama hama akayitanga,
acavugira ijambo rikomeye cyane ngo ku musozi w'Imana niho bironkeka. Ku musozi w'Imana Aburahamu yarose ikimazi, yarose intama. Mbwa wewe bivana icyo wagiye kurondera ku musozi w'Imana. Kwa Aburahamu yagiye gutanga ikimazi. Nshuti yanje, sinzi muri no misi ikintu kiri ku mutima wawe, ikintu uri kurasengera. Mbwa nagomba kubwira adresse yaho kiri ku musozi w'Uhoraho, kiri ku musozi w'Imana. Kubera iki? Bitubwiye ngo ku musozi w'Imana niho bironkeka, niho biri. Haleluya. Abagabo niho bari, ingabire za mpemera niho ziri, deliverance nihiri, ubushobozi bw'Imana niho buri. Ikintu cyose ukeneye uza guisanga hehe? Ku musozi w'Imana. Alors mvuze ku musozi w'Imana, nagomba mbwire mbere n'abandi society yita ba imfuvyi canke babandi batagira shinge na rugero. Nagomba mbwire ngo icyo bafasha burya ntikiri mu ma ONG, icyo bafasha kiri ku musozi w'Imana. Ego n'abantu beza bafite icyo bakora mu buzima bwawe, mugabo ku musozi w'Imana burya niho ari solution ibikwerekeye. Nawe mvugana n'abantu bari ahantu mu gahinda, bari mu marira adaca, nagomba kubwira ngo umunezero wo remplace ayo marira yawe uri ku musozi w'Uhoraho. Nagomba mbwire babandi havuga ati jewe sinzi pase yanje, sinzi umuryango wanje ingene wari umeze, sinzi ivyipashije. Nagomba kubwira ngo peu importe ivyipashije, hamwe wo decide no munsi canke wo ronka iki kibanza ariko aravuga ngo ku musozi w'Imana wahurira n'inyishu yawe. None umusozi w'Imana mwisezerano rishasha n'uyuhe? Umusozi w'Imana agomba kubwira ngo nshuti yanje ni kibanza cyose uhisemwo kuronderera mu Imana. Ahantu hose uhisemwo kurondera Imana aho acitse ku musozi w'Imana. Muyandi majambo, chambre yawe ishobora gucika umusozi w'Imana. Ahantu usengera muri salon hashobora gucika umusozi w'Imana. Nimba uhora uja gusengera kuri eglise iwanyu, aho naho hashobora gucika umusozi w'Imana. Mugabo aho rero ugiye wise umusozi w'Imana, wise ikibanza cyo gusengeramo, nagomba kubwire niho hari nyene ibikwerekeye. Niho vya bindi uri urasengera, niho vya bindi urindiriye biri ku musozi w'Imana. Haleluya. Nagomba mbwire imiryango iki atwumviriza. Bagabo bene data, mufise amafamiye, tugana umusozi abantu bawe. Fata madamu, fata abana bajane ku musozi w'Uhoraho, kubera niho bironkeka. Nagomba mbwire abarongozi b'amakampani, fata abakozi bakenyi bizera ibyo gusenga, badugane ku musozi, musenge, niho hari solution iyo kampani yawe. Nagomba mbwire abarundi, nagomba ndababwire yuko ibibazo iki gihugu gifise ntibiri burya mu bantu, biri ku musozi w'Uhoraho. Nimuze tuduge umusozi w'Imana dusenge. Bantu b'Imana, nagomba ndabamenyeshe yuko ku musozi w'Imana niho bironkeka. Ibiki ibibazo by'iki gihugu, inyishu zabyo ziri ku musozi w'Uhoraho. Nagomba mbwire ishengero, mu pastor uri kurankurikirana, peu importe ibibazo ufise mu ishengero ryawe, duga ku musozi w'Uhoraho. Tora kisu 3 4 5 muje ku musozi w'Imana. Mufate ikibanza kanaka mucite umusozi, mutangure gusenga. Inyishu y'ivyo bibazo mufise biri ku musozi w'Uhoraho. Haleluya. Gwaruka muri ko murankurikirana. Nagomba ndabwire ko kazoza kanyu burya kari ku musozi w'Uhoraho. Umuntu asenga, umuntu aduga umusozi aja guhurirayo n'inyishu ziwe, aza guhurirayo n'ibintu kanaka ashira imbere y'Uhoraho. Rero kuno kwezi kwindwi ibi nivyo Uhoraho ikaravuga kuri uku kwezi kwindwi. Nagomba ndabatangarize mu buryo budasanzwe yuko uku kwezi kwindwi ni ukwezi ko gusenga. Uku ni ukwezi ko gusenga. Nshuti yanje, uku ni ukwezi ko gusenga. Ushobora kubusengera muri Amazing Miracles Church, nagomba kubwire ngo uku ni ukwezi ko gusenga. Ushobora kubira inshuti zacu zidukurikirana mu biganiro bitandukanye, ukundi ibiganiro vyacu, nagomba ndaguhamagare fadikanya natwe muri uko kwizera. Iki ni gihe cyo gusenga. Uku ni ukwezi ko gusenga. Iki ni gihe cyacu, usa umwanya wo gutakaza, umwanya wo kugara amashambre yacu tugasenga, umwanya wo gufata ibibanza kanaka tukavyita imisozi hama tugasenga. Kandi Imana ishimwe ko biritubwiye ngo ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Ntabwo ndabwiye ngo umuntu afise garanti yuko azoronka ibintu bidasanzwe muri kuno kwezi, no murahisemo gupfukama ku maviwe, no murahisemo gusenga kuno kwezi. Ibanga ry'ibintu, ifunguzo ry'ibintu Imana kuno kwezi yabishize muri prayer, yabishize mu masengesho. Nagomba rero tujane muri uwo mwanya. Cyo gituma nagomba ndabatangarize programme idasanzwe. Nagomba ndabatangarize programme idasanzwe, mwe muri ko murankurikirana. Bishobotse ukaba uri mu gisagara cya Bujumbura, uze ubane natwe. Bishobotse mbere naho tuburi mu gisagara cya Bujumbura ukaronka kanya, nagomba wifadikanye natwe. Nagomba ndabatangarize yuko tugiye gufata imisi 21 y'amasengesho yo gusenga no kwisonzesha.
haleluya. Nagomba dutangure guparatika uhereye ejo ku munsi wa mbere. Twagomba dutangura amasengesho adasanzwe yo gusenga no kwisonzesha. Turondere mu nyonga y'Imana. Tuje ku musozi uhoraho, duhure n'inyishu zacu, duhure n'inyishu z'iki gihugu, duhure n'ivy'Imana yasezeraniye imiryango. Hari abantu bafite ubuvugishwa bamaze igihe, nagomba kubwira ngo inyishu z'ubwo buvugishwa ziri ku musozi uhoraho. Hari abantu bafite amasezerano bamaranye igihe, nagomba kubwire ko inyishu y'ayo masezerano iri ku musozi uhoraho. Nico gituma ishengero rya Amazing Miracles Church twabateguriye programme idasanzwe y'amasengesho y'imisi 21 afatikanije no kwisonzesha. Tuzoyatangura ejo ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 12 zo ku mugoroba. Tuzokwama dukoranira muri kino kibanza ahanyene ku ishengero ku cicaro ca Amazing Miracles Church mu Kabondo Avenue Hotel Tanganyika. Kaze cyane numero 22. Kaze cyane tugira nibihe bidasanzwe vy'umunezero vyo gusenga no kugurura ibintu kanaka no kubohoka ibintu kanaka. Haleluya. Alors mundwi tuzokwama dufise amasengesho mu misi 3. Kuwa mbere tuzogira amasengesho kuva igihe cy'isaha 12 gushika igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Kaze cyane ku munsi wa mbere. Ku munsi wa gatatu tuzoba dufise amasengesho igihe cy'isaha 12 gushika igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ku munsi wa gatanu azoba ari special. Ku munsi wa gatanu tuzoba dufise umwanya wo gusenga n'ivyo mugabo n'umwanya wo guhimbaza Imana mu buryo bwiyaguye, dushima Imana ivyo yakoze iyo ndwi yose. Nico gituma programme yacu izoyitangura igihe cy'isaha 11 dusenge gushika 12 tutaruhutse. Hama 12 cyo dutangura umwanya wa louange na adoration udasanzwe, umwanya ukomeye gose, umwanya wa louange na adoration kuva izo saha 12 gushika isaha 2 z'ijoro. Ndaguhaye ikaze muri aya ma programme. Ibi bizoba gutya muri ndwi ya mbere, bibe gutyo mu ndwi ya kabiri, bibe gutyo mu ndwi ya gatatu gushika duhejeje imisi 21. Tuzora twisonzesha ku murango, mu gatondo nasho tuzofata, saa 6 nasho tuzofata, hama mwijoro munashobora gufata kantu kugira ngo yegeranye inkomezi zo kubandanya ku munsi ukurikira. Ndabaha ikaze ku musozi w'Imana. Kaze cyane dufatikanye gusenga no kwisonzesha. Nagomba kubwire ngo amasengesho ntiyigera akorokera hasi n'umusi no. Igihe cyose umuntu ahagurutse gusenga, Imana nayo ihaguruka kwishura. Narahezagiwe, kaze cyane.